urwaruka mubona ngaha uno munsi n'urwaruka rwaje mu nyigisho, ni inyigisho twise Code Club Summer Camp. Misanzwe zinyigisho twari dusanzwe tuzigira tumaze imyaka 6. Ni inyigisho duha urwaruka ruri mu biruhuko, urwaruka tukabigisha ibintu bisanzwe bijanye n'ubuhinga bwa none. Mugabo rero uno munsi novuga yuko bino vyigwa bisa nuko bifise isura yindi nkuko muvyumva teke kuri bose, bisigura ko ubuhinga bwa none kuri bose, ariko uno munsi twongeye ko Code Club Summer Camp teke kuri bose. Dusanzwe dufise muri Kit Hub programme ya Code Club, dusanzwe dufadikanya n'ishira hamwe ry'abongereza Raspberry Pi Foundation, aho naho bakabigisha abana bari kwishuri ivyigwa by'ubuhinga bwa none. Rero tuca tubona yuko n'abana bari mu biruhuko, aho kuba bariko baraja hirya no hino kubera burya urwaruka ruri mu biruhuko baba batwagwa na twinshi, bagasamazwa na twinshi, tuca tuvuga tuti abo bana tubakoranirije hamwe kugira tubigishe ibintu byo bagirira akamaro, vyoba ngira akamaro koko. Nico gituma twafashe uno mugambi wo guhuza bano bana. Twatanga uno munsi kwigenekerezo rya 3 Myandagaro, tukazorangiza kwigenekerezo rya 28. Abatanguye muri iyo myaka 6 n'abana uno munsi bageze ku rugero rwiza. Akarorero no babwira nti uno munsi mubaje kwigisha muri aba bana hariho abo twigishije twebwe nyene muri kino kigo, nabo uno munsi hageze ko baza kwigisha abandi. Kanatsinda noneho abavyeyi nibaza yuko hari n'abagumye babaza bati mbega aba bana vy'ukuri bazokunguka iki. Twebwe igihe turiko turarangiza dusozera bino vyigwa haba hari ibirori, muri ivyo birori rero haba hari ibikorwa abana bereka abavyeyi ivyo baba bararonse, ivyo baba barungutse. Ariko rero ikindi nagomba kuvuga, uwo mwanya nivyo ni muto, mugabo nagomba kunabamenyesha nkamenyesha abavyeyi yuko hari iyindi programme dusanzwe dufise Tech Academy. Ni ivyigwa dutanga mu bihe vy'ishuri iminsi 3, ni nyuma y'ivyigwa baba bafise kw'ishuri iminsi 3 mu ndwi. Ivyo rero nk'umuvyeyi umwe canke uwundi yoba yifuza ko umwana ivyigwa yoba yaboneye ngaha yo bitsimbataza, arashobora kwegera ikigo cyacu bakavugana ingene abana bashobora gutsimbataza ivyigwa baba barabonye ngaha. Abana numva ko tubahereze ivyigwa 5, hari ikigo ca acquisition numérique et cybersécurité, harimo na intelligence artificielle. Acquisition numérique novuga yuko no kugira ngo abana mwabonye ko ari abana bakiri bato bashobora gukura bazi gukoresha ubuhinga bwa none, no kuvuga cyane ordinateur, nico novuga ku guhana ahantu ubuhinga no gukora ku mashini bakiri bato, bakoresheje mashini kandi bazizi neza. Ikico naco kijana cybersécurité naco nogira bashobora kwicungera bamenye ivyo bahanana ku matelefone ko bimwe batabifitiye rusha kuvyo vyigwa. Ikigwa cya kabiri novuga naco ni ikigwa kijanye na programmation scratch. Iyo programmation scratch cyane ni nko gukora tudese anime bakoresha ico kita programmation no code ku bana bakiri batoyi. Hama bariga kandi kanva nko gukora ama design n'ibindi. Cyane ikindi kitamenyera bagira muri kitab ni kindi kwigisha abana guprograma amarobo ajya mbot. Umwana muto yakiga nyina zi programa wonyina gahiza kazi programa mu kugira ama projet. Akabijya muri zi formation nuko abo bana bose kuva kuri muto afise 7-13 azoba zikoresha robo, akagira projet yiwe agashaka no kupresenta akoresheje PowerPoint. Ego nivyo bafise imyaka mikeye kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 14 gushika ku myaka 18. Ibintu tubigisha ntibibarengeye kubera hariho umu partenaire wacu dusanzwe dukorana, dufise continue novuga ya mwabonye Code Club nka isanzwe ikoreshwa mu bindi bihugu n'aba specialist bayiteguye. Ndaco gituma abana bafise de category kuva ku myaka 7 gushika kuri 13 no kuva kuri 14 gushika kuri 18 bigira hamwe. Bamwe bose bafise bingana na niveau yabo, nubwo vyitwa cyo kimwe mugabo si niveau formation ingana. Hama mu kiringo cy'ukwezi orere uko bayiteguye kugira umwana abona abigisha benshi imbere yiwe, biramutuma akurikirana neza. Vize y'igihugu 2040-2060 nugira ngo igihugu kiza kija muri digital. Mu misi za karanga muntu zomuze kujya kwa passport, no kuvuga yuko
muramaze kubona n'ubu heshi mu gusaba ubuzi nta madokima physique bakigira n'ibintu numerique rero aba bana bizabafasha mu gusaba ubuzi kandi bazaba babizi kuburyo yuko naho yo bari ngaha mu Burundi ashobora gusaba akazi hanze akagakora a distance kandi avyifashije wenyene biratuma cyane abana bariko bari ubuhinga bwa none badasamara kuko Facebook si bwo buhinga bwa none hari ibindi bigezeho harimo internet zubaje connect